Bakunzi ba Giride TV turabaramukije aho muherereye hose twongera tubaha ikaze mwa kino kiganiro ni muri rwa rukurikirane rw'ibiganiro Giride TV iguma itegura cyane cyane ikaburira umuntu wari wese kugira ngo agire icyo atereye mu iterambere igiwe no kujya igihugu. Ubuherutse twarashoboye kuganira n'abagendana ubumuga butandukanye ariko bafise icyo baterera. Uyu munsi rero twagiriwe ibakwe ryo kufita umushitsi, nizeye neza ko tuza kugiranira ibihe vyiza. Sangwa ikaze mwa kino kiganiro. Ego ni sawa cyane, sangwa ikaze mwa kino kiganiro ariko mubanze mwidondore abariko baradukurikirana. Abanye ndabaramukije mwese muri kumadukurikirana, kunzi bacu abatuzi n'abatatuzi baba bakunzi ba Giride TV bose turabaramukije cyane. Hama ku mazina nitwa Harumukama Chanel, nkaba amavuko yiwanje ni Mucankuzo, juste ku bantu bahazi ni zone Mugera ya kera, ubu ni zone Mwiruzi ku mutumba wa Kibimba muri komine Mishiha. Ariko mono moya tuvugana siyo ndi ubu bangaha mu ntara Bujumbura. Mu ntara Bujumbura ati noba nazanye niki, nazanye no kwiga ndi kuri kaminuza y'u Burundi ni ikiriri département électromécanique muri électrotechnique bac D muri baccalauréat ya kabiri. Ego ubu nkabamba ahantu bitwa mu Kavumu kwa Kibuye kazi kamisi yose ndi umunyeshuri. Kirengeze ko arico cananzanye ngaha harakandi kantu nkora com business projet ko nagace agaciro sanze ko ibitumbura. Navuze ko mukora akagambi ko kwiteza imbere mu gukora ibitumbura. Nakahe kantu kabijya muzanye ko ibitumbura tubibona vyishi, ubwo ntimuzohava musanga atawubagurira. Nakahe kabijya mu mwebwe mwashizemo mu mugambi wayo? Novuga yuko hariho akarusho, bitumbura biryoshe, bitumbura bimwe ma ingredient atandukanye ashobora no gusahiriza ku magara y'abantu. Ufite nko ku mata, isukari, ibiki ni ibintu byinshi sinashobora kwidondora. Ndabona yuko bikunzwe, ni naco gituma nza mbona mvuga ati bivanye no kunyene mbona abantu baza bibwe gitumbura ciwanje gitumbura ndavuga ati kino gitumbura kiri different n'ibindi. Mbega Chanel, hari ubumenyi mwamubifitiye cyane nk'impamya bushobozi mwararonkeye ibi bintu mukora kugira ngo n'abariko baratwumviriza bashobore kumva ati aba bantu ntibariko baradukorera ibitumbura bihava bitwica ahubwo nibidukiza? Jewe nagize formation ndetse narose na certificat ku bintu bijanye na cuisine, tisserie, entrepreneuriat n'ibintu byo mu gikoni, patisserie na boulangerie. Rero ibintu by'ibitumbura novuga yuko nafise quelque notion noba naravyizeko, hama nanje ubwanje ndagerageza ndarondeza tundi tunoveye uko hajya urashobora kwiga mu ishure ndetse ukaza no kurondeza quelque part kugira uzi gukombe. Rero novuga yuko tugeza aha tumaze kurondera ibintu bitandukanye, haba ku bumenyi ndetse no ku bantu baba dukuriye, na cyane uko nk'abantu bashobora kuduha impanuro kumwe ibintu bimeze bakatubwira uko ushobora kwitwara mu bintu kanaka. Rero umuntu yaragerageje ararondeza kenshi cyane gose gashoboka kugira dushobore gutangwa, ndetse n'ubu turacarondeza ntiturahagarika. Ego none nta ntambamye muhura aka kazi k'iwacu nk'imama byitwe duhura nazo cya mbere nk'abantu b'abakiriya nubwo tubafise ariko turakeneye kongera ntibaraba benshi, ndetse ibitumbura byacu biraryoshe ariko ntibirashika kure ngo n'abandi bose babimenye, abarundi abanyabujumbura babimenye, ikibanza cyo gukoreramwo ciyaguye. Ariko ibyo byose turatsika ariko gahoro hajya yurinze wiga kwavura no gutambuka urahavura ikiga kandi hamukiga no kwiruka. Muravuze uwo mugambi wanyu, ega muhaye muraba imbere mwifuza ko uwo mugambi wanyu ushikahe nko mu myaka iri imbere? Ni umugambi mwifuza kubandanya cyane muvuga muti ndabikora ndaha kwishuri hanyuma imba noronka uburyo bukwiye ce nungururiza mu wundi mugambi? Oya, twa umugambi wacu ntabwo uzohagarara ko hazogege ducange n'akazi bamwe ubwo turashika kuri level yo gutanga akazi, ariko ndibaza ko bizoshika. None uwo mugambi wanyu urafise ico woterera mu iterambere ry'igihugu? Mu gihe tuba turakora tugatanga akazi n'iryo iterambere.
haraho abafungura kubera twebwe, abaronka icyo bafungura kubera twebwe, harabo bakubera twebwe. Urumva rero iryo n'irindi terambere kubera natwe ubwacu turatera imbere, kuko nicyo kintu tuko turakora kugira abajene cyangwa abandi bose bashobora kuronka amafaranga bagena mu mufuko baronka icyo bafungura. Urumva nta terambere risumba ngaho kubona umuntu arose icyo afungura akaronka haba yubashwe. Ego nibaza ko ari ibyo. Murashoboye gusigura neza icyo uwo mugambi wanyu woterera mu iterambere ry'igihugu, kandi tumva ko vy'ukuri uwo mugambi ufise ari umugambi muremure cyane, muvuga muti bizogarukira kuri twebwe gusa, n'abandi tuzobazana hanyuma dushobore gutera imbere, twongere duteze imbere n'abandi. None muhanura iki nk'abajene usanga bari ku marigara, abandi ari abanyeshuri bakavuga bati nta kindi cyo mu mbavu nokorana ni ukuja mu ishure gusa? Muri rusange muhanura iki ugwaruka cyane cyane mw'iri terambere ry'igihugu? Icyo nahanura abajene nkanje nuko bakunda ibintu cyane cyane ibintu nk'ibi byo kwikorera imyuga. Twakora imyuga ko imyuga warakoze imyuga sindakubesha ariko bidasaba yuko no kusaba akazi ka leta, usanga akazi kaguhaye kakaguha. Rero no hano abajene nkanje ndetse n'abandi bose yuko bakunda imyuga itandukanye. Jewe iyo ngiye amahirwe umwuga ndawukurikirana cyo cyose nakikurikirana kugira ndabe yuko cova mu musaruro, ko umuntu wese arahigisha gutandukanye. Bagenzi banje baba biga abatiga yuko bogerageza akaraba omwe naho kuba Kagame gatoya. Ego rero marinzitizi, ariko iyo ukoze ugapasianta ukihangana ariko usanga byaciyemo ugasanga uri kuratera imbere. Ego murahanuye ugwaruka kugira ngo rurabe ukuntu gohindura ingendo, noneho ruhaguruke ntirurera amaboko. Ni na uwo mugambi iyi Grid TV yaziye kugira ngo ihamagarire ugwaruka ndetse n'umuntu uwo ari we wese kugira ngo ntarere amaboko, ahubwo ahaguruke, iterambere rishishikare gukomera. None musabiki nosaba ko bakurikirana baba abanyeshuri nk'abantu basanzwe bakora ngaho Bujumbura batwegereye kudushorera, kuko iyo dushorewe tuca twamiliyora namba ko dukora ibiro 15 tukaja ku biro 200 hama tukaduga, aho usanga turatera imbere. Rero nta bindi byinshi atari uko abantu hagati yacu bo bumwe tugafashanya, baba abanyeshure bakadushorera baba bakadushorera, aho uzosanga twageze kuri cya bindi twifuza. Ariko ndabatumiriye nka mwebwe mumaze kumva amakuru y'iwacu, muze mumviriza akanovera gitumura cy'iwacu. Ndazi yuko muzoshima vraiment. Ego Chanel, none nakahe kajambo kanyuma mwogenda mubwiye abariko baradukurikirana bose? Ngiriye ko nkuko abantu bazoba bikeneye cyane cyane kumenya aho dukorera, no vuga inimero WhatsApp ni 61 92 93 30 31 92 93 hama nimero zisanzwe ni 67 777 376 6 amajana 777 amajana 376. Inimero ni nk'inzo. Kaze mwese, kaze bihere itubura kiryoshe. Chanel, tugukengurukire cyane kuba washoboye kutwitaba mwa kino kiganiro. Tuyaza ibintu bikomeye cyane, aho wari kurerekana igikorwa canke umugambi uburi kurakora hambavu y'ibikorwa by'ishure byakuzanye Bujumbura, ariko kavuga ngo hari ikindi gikorwa cy'iterambere nanje nshoboye gukora. Turagukengurukiye cyane. Ego murakoze cyane, rero tubashimiye natwe. Uti muradukengurukiye kuba turiko turavuga ibintu bijanye n'iterambere. Nibutse bariko baradukurikirana ko Grid TV, mwumvise Grid mwumve yuko ari generation réveillée et unie pour le développement, bisiguye ko ari ugwaruka rwikanguye maze rukaja hamwe kugira ngo ruduze canke rukaburira abantu kwiterambere
kwibuka guharanira iterambere ryaba ry'umuntu ku ruhande rwiwe, ry'umuryango, igihugu, mu karere ndetse no kw'isi yose. Nibihe ata muntu numwe akwiriye kwicara, ahubwo twebwe tuguma duhamagarira abantu kwama bariko barakora. Turagushimiye ubugira kandi nibaza ko no hanyuma uzoshobora kwitaba niyo twasubira kwikorako. Dushimire kandi n'abariko baradukurikirana aho baherereye hose, turabakunda kandi tubahoza ku mutima igihe cyose twama tunezerewe cyane no kwama turiko turayaga namwe, tuyaga ku bijanye n'iterambere, kuko nta kintu na kimwe gishoboka ataterambere mw'isi rihari. Rero turabakengurukiye cyane, naho ubutaha.